umviriza rero ibintu byari muri Robisi ajya abakobwa turarusha muri Robisi urabona ari ibintu abakobwa duhora twigira umwanya umwe ukije ngaho ugafata nawe umuhungu reka ndabavugire mugasi ko abandi abavugira tuvugire twega abahungu umviriza nimbura umukobwa kubera ko uwo muhungu uwo mwana w'abandi mubwiza ukuri umubwira ati yamara rero ntumutuke muvane neza bya bindi bavuga ati kidahura n'imisozi aje uwo mwana w'abandi nabona umuhungu nimba Kenya no muzi abahungu n'abantu menga Imana yabaremye ukundi kubura ijya shobora kuba big manager uramaze gusega uwo wimye birababaje nagasuzugo ibaje rero wa mukobwa mwahuriye ahantu n'umuhungu akagutuma akakubwira ati tinarisha kako tuvugana ugaca umufata nabi ejo nimwasubira guhura wewe udokwifuza yuko wewe umubera imbwa kazi ntibigikunda niva gufata ivyibonye hajya nimbwa hari gitajya amavuka baba hari imbwa zitajya amavuka hari zitajya ibiki buri hari imbwa zigivuka abakobwa rero ifoko yuko ni sabakobwa gusa n'abahungu hari abahungu bagayana hari abahungu bagayana ugafata nawe kumande zose hari ugafata nawe umukobwa ataratagata ejo ugasanga hari akantu ninzejo name ndiyumvira ko ndavuga ati ibaze nk'umuhungu mugahura aje kubwira ngo ukazomva abwiye umukobwa ngo wapi ngo ntaswanga ngo ntatagaze wowe uwo mukobwa wo mufata izo swaga ukazimuha byo gutwara iki kandi ngo ntavyibushe atavyibushe nta misosi wo muha navise umubiri utavyibuha se uvyibuha gute ivyo nindakubesha wofata urubaho karutera urushinge rukavyibuha ivyo nindakubesha ibiti ko babitena ishinge bikavyibuha bikaba birebera reka tufata urubaho rwarumye reka tufata urubaho rwarumye wo rufata ukarutera urushinge rukavyibuha urubaho sico kimwe n'umuntu ni for example hajya nta mukobwa mubariho nta mukobwa mubabaho nta muhungu mubabaho ntari n'umuhungu mubabaho babonye ibintu byinshi bigaragara ubuzima buratugira mu buzima bubiyobara yanjye Imana iduha amafaranga hari n'abantu bakwanka bakabikwereka rero n'abandi bakwanka ntibabikwereke rero wa muntu akwanka akabikwereka ni wa wundi aho uciye yumva umenga yo haturira kabisa ni wa wundi aho uciye umenga umenga uri ntuzeya umenga ba video toilette abayumva umengo abayumva unuka rero abo niba bandi babikwereka ara nabandi bakwanka ntibabikwereka injyajya zibaho stable y'injyajya zibaho niba bandi bagutwengera badatwenze niba bandi babandi bazogutwengera babandi muzosangira ariko niba bandi birirwa baturoga babandi birirwa baduha amasumu ariko umenye ko turabazi umviriza stable ndakubwira turabamenya ariko tubana nabo tubazi kubera twebwe tutari bijuju nkabo ntabwo tubibereka ko tubizi rega kukunezeza ni gute abakobwa kukunezeza ni hamwe bawumva uvuga ngo nimba akantu nkeneye ntagafise kamereze nimba ari ngize ikibazo nk'ikinyi ukabuhari ugishoboye ugikore ibaze rero gacura na wa muntu naho uzogira ikibazo nyabaki nari ngaho ntabwo ahari ni wa muntu ariko yirirwa kubwira inshuro zingaha gukunda none se gashaho uko rukundo rutari mu bikorwa je nzogwemera uvuga ati ukeneye ibikorwa bigwire na ibikorwa nibigwira batubagabanya amajambo usanga baba bari mu munezero nyene bataba bazi ivyo bari umunezero utagaragarira none umunezero mu rukundo urabaho niyo unezere uratwenga tukabibona ibonera ku munwa hamungajuza umwangu nezerewe kare exagere kera bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga ngo ariko ngo no musingo bahungu ngo bayakunda ngo kuruta abakobwa mbena kavuze gute navuze ngo kuri TikTok abokara bakariko navuze ngo mviza ndababwire ngo ico cyuko abakobwa bakunda amafaranga turamaze kumenya yuko mukiza ubu rero bongere ko yuko atari abakobwa bose wokangisha amafaranga birahari ivyo nivyo hariho n'abayafise bayakangisha abahungu yes none ukubera iki nico gituma rero ivyo vyuko ngo abahungu kandi ivyo bintu abahungu baramaze kuvyishira mu cyane ngo bakunda inoti Yes, hello my people, abakunzi ba Star TV. I'm Star Boardship. I like to support everybody. I'm Mr. Recorder, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu. Ivyo ni bigano bica kuri Star TV all the way from Burundi. So,
kora sabone kuri Star TV kugira ibikorwa bica kuri Star TV ubibone ku mwanya mu bwa Star TV turi kumwe n'umurundi kazi abavuga yuko barundi kazi turi beza kuko biragaragara ugerageje kuraba ino sanamu mu bwa Star TV ni for the first time dukorana ariko twarigeze gukora ariko byari by'abantu benshi ariko no munsi for the first time ndamuzanye mu bwa Star TV numwigeme yitoje muri Miss Cibitoki 2021 aba Prome Dauphine araza muri Miss University uno munsi yitoje muri Miss Burundi 2023 bisigura yuko amaze kubona byinshi bitandukanye amaze kuronka ubumenyi butandukanye ndetse n'ubuzima bumaze kumwigisha byinshi bitandukanye ni Ange niwe turi kumwe bwa Star TV reka muvuga izina kwera ko hari benshi baza kumumenya ni babona isanamu yiwe kuri no ncuro na mumugambwe bwa Star TV reka nguhamagare guys ni muri umukunzi wa Star TV icyo no gusaba gusa iki kiganiro cugururu kirebe cyose gushika kirangire gitangurira ukura kiraba ndetse kinarangira ukura kiraba kwera ko ni kiganiro kiryoshe guys for the first time bwa Star TV murabizi dukora ibintu vyunguka kandi dukora ibintu bifite akamaro dukora ibintu birimwo inyigisho zitandukanye ndetse nibindi mutaba muzi do surprise turanabibazanira murabizi Ange karibu. Merci beaucoup urakoze cyane. Umeze neza? Ndaho umeze neza cyane gose. Mu minsi wacu sha. Bamboye. Umeze neza ariko? Sha umeze neza gose urabona n'ikirere ni ciza meze bien. Muri presentation navuze ati wavuze ati abarundi turi beza ntiyibeshe maze iminsi mbona utu video duca muri TikTok cyane ugasanga umuntu yashizemo agafoto akavuga ati abarundi turi beza. Yeah, c'est vrai abarundi kazi ni beza n'ukuri nta kubesha kurimwo bavuga ngo sagaseseshwa rumuri abarundi kazi ni beza ariko au contraire bacavuga ati ngo ariko ngo barundi ngo baranyo bivuze ni ndarumuntu n'ubyavuze ngo abarundi kazi ni beza vraiment ngo ariko ngo sha ngo abarundi kazi ngo baranywa uwo ni jihad yes ramutsa abakunzi ba Star TV dene tubandanye ikiganiro kwera ko buriya mu Burundi nebaza yuko niyo kirtire yacu ugeze ahantu raramukanya ukarasura abantu ya cyane bwa mbere manje kubaramutsa mwese aho muherereye ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bamaze kumvuga nitugira neza Ange Charlene ndi umurundi kazi nkunda igihugu canje canyibarutse nkakunda abantu ukunda abantu cyane hama nkaba ndyohewe cyane kubona mwatwiyumviriye ko nitega gose burya kuronka umuntu akuyumvira ko n'ikintu gikomeye ndabashimiye gose ve ku mutima hama nanje numva no gushimira ariko ku mwanya wawe washoboye gufata ukaza hano kubera ko si bya bose umwanya urazi ko bakunze kuvuga ngo umwanya n'amafaranga umwanya n'amahera kubera ko hari byinshi twawukoramwo ariko mu gihe turadufasha umwanya tukaja muri biriya bisigura yuko ari byo twaretse byari kuduhereza amafaranga hajya nabonye yuko umuntu aguhaye umwanya umuntu yemeye akaguha umwanya wiwe uko bungana kose buryo ujya muntu uzomwubahe cyane kuko ubucuti bwose cyangwa umuntu uzobona yuko muri kumwe guha umwanya rero ukazobona umuntu azoguha umwanya wiwe kirazira kumva yuko bifata mineregwe yego na cyane ko umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu buzima cyane gose cyane yes uko biri kose ni Ange niwe turi kumwe mu bwami bwa Star TV uramubona abarundi kazi turi beza nanone turanywa ariko ikintu cyanjyoheye nuko yaciye ashira ko ati turanywa ariko muyi wacu na cyane none gahemwe umuntu ajya yiwe ego umuntu ajya yarondeye ujya yawe ntawo wivye ntawo ugize iki cyane umva ntangorane nimwe bihari none se ufise amafaranga yiwawe uri kurajya wayakoreye wayaruhiye nigiki kikuza kuyajya none n'ubundi uzopfa ariko yaronse yaje nta ubuzima mbona ari butoyi cyane ubuzima ni butoyi cyane turi kumwe na Ange kugira abantu bakumenye neza na neza urumwe mu bantu ruvuga ko bagiriwe bakwe muri 2021 aja muri Miss Cibitoki plutôt uza kuba Prome Dauphine kuja muri Miss eka tuvuge ku ntara imbere ko tuza guja kuri Miss Burundi si ikintu kiba coroshe si ikintu ufa gutora aho hazara ahantu kuri Ange vyari bimeze gute for the first time yumvira kuja muri Miss Cibitoki akavuga ati jewe reka mbo mukandida mu bandi kugira nanje ndabe ko hari cyo kunda yarafise projet nyabaki kuri jewe icambere co namye nzi yuko
namye numva yuko nkora ikintu nkunda kintu naho nzorangiza nzovuga ngo canke abanje bazombona bazovuga ko hari cyo nasize ko cyo bakingana cose kuja muri Miss kuri jewe ni indoto namye mfise kuko numva yuko hari ico mfise ico gitoyi mfise uko kingana cose kugitanga numva yuko umenga nyene numva hari ico notanga rero kuja muri Miss ni nk'indoto yanje yabaye impamo nta bwoba nagira c'est vrai nibubura hageze ama competition mugabo ubuzi ico ushaka ubuzi ico urondera ubuzi ico na cyane kumenya hanini ico ushaka nico wiyumvamo nico ukeneye nico gikonta ubundi bwobwo bari umunezero kuri jewe kandi numva ari byo nibwo buzima bwanje numva ari byo niwo munezero wanje muri make ego kuri kuja muri Miss Cibitoki 2021 mura presenter ama projet kandi mu gupresenter ama projet nuko buri umukandida kuko utari umukandida ntiwo presenter projet mbega projet mu bitekerezo cyawe canke mu ndoto za wari ufise projet yaje imbere par rapport yo kumva yuko wo kwitoza mu Miss canke kuba mu Miss nivyo vyaje imbere mu nyuma den uriyumvira projet kubera kuno musi arige tuja mu bintu dusanzwe tubishaka ugasanga no musi uragiye kwitoza muri Miss Burundi muga projet yari hari mbega projet no kuja muri Miss Cibitoki ni cyahe cyaje imbere y'ikindi nicaje ubwa mbere nuvuga yuko ari ubwa mbere uramanza ugashaka ikintu uramanza ugashaka ukamenya ati uyu mugambi wanje ko mbona ndawufise mbega no urangurira hehe byogenda gute bavuga ngo ifo kubanza ukagira ide mu bintu byose ushaka gukora urabanza ukagira ide hanyuma ide nayo umaze kuba ufise iciyumviro ukagishira mu bikorwa muri ico gihe wumva igitanguro ufise iciyumviro icyumviro uragifise igikorwa uragifise hanyuma ico gikorwa ntikibe ico kuryamika ico gikorwa gishire mu mpamo ugishire mu bikorwa ico cyumviro gishire mu bikorwa kabisa muri ico gihe ikintu cambere nari mfise wari umugambi wanje ndavuga ati uyu mugambi ukungana kose n'ukuri ibyo bavyiza ugize kure ukagira icuma ari abandi kuko n'umugambi cyane nkorera mu gwaruka kabisa kuko ugwaruka nibwo Burundi bwejo ugwaruka niwe mushinge nkuko namanda bivuga muri ico gikintu cari kiri imbere cyane gose n'umugambi ufise kuko naho utotsinda ufise umugambi gikuru n'ikikogwa nivyo ushaka gukora ushobora meme no kuba uri kura warabaye Miss cyangwa utamubaye ushobora kuba waramubaye ariko ntukore igikuru rero n'umugambi nico ushaka gushika kabisa nguwo uragize umugambi umaze kugira umugambi uvuga ati je ahantu mbona wogaragarira neza nuko no kwitoza muri Miss Cibitoki uragiye muri Miss Cibitoki urabaye premier dauphine ibintu biraciyemwe biragenze neza cyane ukija muri Miss Cibitoki ikizere wari ugifise yuko uzorengana bo mwari kumwe ukaba premier dauphine kuko nikiba cyoroshe muri abantu benshi ukacuba mu bantu batatu barushije abantu bose sikiba cyoroshe ikizere ari usanga atari kirenga wari wifitiye ikizere ko ikintu kiza gucamo neza ntushobora kuja mu bintu nkabiri udafise confiance en soi kwizera udafise ikizere kandi kwizera nkuko babivuga ngo kwizera niko gutuma n'ibintu bimwe bicana ibintu nukwemera yuko nibitabaho yuko bishobora kubaho muri ico gihe ukwizera kurabaho mugabo kandi harabaho kwizera kuba muri wewe rero ukwizera nari ndagufise n'ikizere nari ndagifise kandi n'ubu ndacifitiye bisigura naho bama babivuga ati naho ikintu kimwe ubona yuko kitaba gikunze ntibisigura yuko bipfuye n'ibyo ushaka gukora ashobora kwankije kira kigakunda kandi umuntu wese Imana ifise aho yamuhereye Imana ifise aho umuntu yahaye umuntu wese ahazotegereza kudugira gukorera muri ico gihe ndibaza yuko naho utaba utsindiye ngaha utaba ugiye ngaha ushobora kuja n'ahandi ukagera kure ibintu byose rero bifise igihe ibintu byose bifise ibyabyo kandi ikintu cyose gifise nyene co numva shaka kumenya mwebwe mwari musango muri abakandida na cyane ko mwari ko murahiganwa muri Miss Cibitoki uko mwari mwifuza ko bigenda niko vyagenze staff yateguye ibikorwa byanyu
byagenze uko mwari muvyifuza cyane yarakoze ibinyuranye n'ivyo yari yabemereye no bari vraiment byari biteguye neza bari babiteguye neza byari ibintu byiza ubona ko yari ndetse na DJ Fan ari mu bantu bama bategura ni nawe yayiteguye ari mu bayiteguye mwana mwiza cyane gose man umuhezagira hari respect ni staff yari imeze neza bari babiteguye kuko hajyanye ngo umushinge wamugoye yari première edition bari bagize ariko byari bimeze neza cyane ba Alenova hari nukuri byari bimeze neza je novuga ati barabikoze uko byari bikwiye ndetse no abana banadutegurira icyo bita cibitoki sama tukajya inyama n'ibintu kandi uziko 4e edition iri mukuba nibaze yuko nta tuzobabona n'abandi benshi bizoba byinshi cyane benshi tuzobabona 4e turajya inyama bigakomera tunashimira turajya inyama tuba dushimire na DJ Fan novuga yuko ari mu bantu novuga yuko babitegura neza bikagenda neza Miss Burundi igenda neza yamabivuga akiri kubwa nyamachoma ikagenda neza cyane tuba turi no kuri dogodogo no kumuyaga mu TikTok wacu kuri dogodogo n'abatara uzi ikintu gihari uvuze yuko nyamachoma yindi edition igiribe ciye mbona DJ Fan mambo vipi Prome Dauphine wa Cibitoki kure kwenu aseaye avuze ati bana ibintu byawe ngo babitunganije neza yama bitunganije Sina kama tuko tunafanya interview basi kimaliza tani check ni wakutafuta wewe natoka mparke sawa merci Yes turi mu kiganiro turi kumwe na Ange neza na neza uko biri kose nibaza yuko kugira uze hano nuko nakubonye ko byinshi uzi ngiyo Miss Cibitoki irarangiye imaze kurangira uko mwifuza ko bigena niko vyagenze uba Prome Dauphine tuva muri Miss Cibitoki turaja muri Miss University uno munsi wari muri Miss Burundi 2023 bisigura yuko umaze guparticipa mu bintu byinshi na cyane mu bijanye n'ubu Miss ariko no munsi numva shaka kumenya ari benshi bariko baradukurikirana bo babifuza kumenya hari na benshi usanga bafise n'ubwa bwo kuja muri Miss Burundi of course ariko numva nifuza umuco uvuye kuri wewe na cyane umaze guparticipa uvuge hawo ibintu biba bimeze n'ubumenyi bakurayo n'intambamyi kameme na zone ziba zihari kugira wa muntu ariko aradukurikirana yifuza kwituza muri Miss Burundi byanse cyangwa afise ubwoba yumve yuko Ange yamuteye intege cyangwa yamubwire challenge kugira bize bimufashe nagerayo Ego, iki kibazo ciza cyane, merci beaucoup. Kintu cambere cyo numva nobwira umwigeme wese yo bari karankurikirana mu no mwanya. Yoba afise yoba yiyumvira ku 2024 hagiye gushika aho Miss Burundi izogera kandi izoba yamiba buri mwaka n'uyu mwaka kandi wa 2024 ugiye kuza izobaho ikintu numva no vuga cambere ku mukobwa wese ku mwigeme wese ari karankurikirana mu no mwanya numva no mubwira ngo nimba umutima wawe by'ukuri nimba hari ico wumva keneye kuzosiga nimba wumva yuko by'ukuri hari ico keneye kuzomarira abandi just stand up haguruka haguruka ugikore ushira umutima mu nda hama kandi ushira amanga niko bavuga ukore hanyuma ntugire ubwoba nimba vy'ukuri wumva ukeneye kuzoja muri Miss Burundi c'est vrai nibihe ibintu byose nibihe navuga yuko abari bihe mugabo nibihe byiza bihe uboneraho byinshi uriga cyane uhura n'abatandukanye yes uhura n'ibintu bitandukanye byinshi unahigira n'ibintu byinshi ego ikintu numva navuga no gutera intege uwo mwigeme wese uwo mukobwa wese yumva yuko yohaguruka muri 2024 akeneye kuzogenda kwitoza muri Miss Burundi ntugire ubwoba just try it genda amahigwe y'umuntu arayagendana kandi azarimwe mu buzima bakunze kuvuga ngo azarimwe mu buzima yes azarimwe mu buzima kandi ikintu numva novuga ntabwo urazi gituma benshi batinya kujayo batinya kunanirwa kunanirwa n'ikintu mu buzima kibaho yes uratrayinga bikanka ugasubira ariko wanje bikaba ariko numva novuga ngo kunanirwa ahubwo niko gutsinda
kunanirwa niko gutsinda kuko uzoraba kenshi iyo uri unaniwe mu kintu uno munsi ico kintu urakinaniwe ejo uzogishobora cyane na cyane ko wamenye byinshi icigwa urahigira cyane rero numva yuko novuga ngo kunanirwa si bibi kandi nibaza yuko nimba uburi kurategura ikintu ntiwoshira imbere kunanirwa ushira imbere gutsinda peu importe niyo utabutsinze umenye yuko warabikoze uwo tu l'as fait warabikoze je numva rero notera intege uwo mwigeme wese uwo mukobwa wese yifuza kuja muri Miss Burundi genda yes Miss Burundi reka duse n'abayirangiza ko ikibazo cyanyuma byace tuja mu bindi so uko Miss Burundi yagenze reka ndakubaza ikibazo nakubagiye kuri Miss Cibitoke uko yagenze uko Miss Burundi yagenze muri 2023 niko mwari mwavyemerewe ko bitegerezwa kugenda canke hari uduhaze tumwe dukwiye gukosoka byari biteguye neza vraiment tuka ikintu nawe numva rega igihugu hajyanye bari igihugu kandi ikintu kiba giteguye ku rwego rw'igihugu kiba giteguwe neza gitegerezwa kuba giteguwe neza kuko abantu bari bahari abantu bari muri jury n'abantu baciye ubwenge abantu bari muri Miss abasanzwe bayitegura ngira ko shimira abacoach bacu ndashimira abacoach bacu vraiment barabacoachinze yes c'était bien une expérience iryoshe cyane numva rero ikintu novuga bati byari biteguwe neza ni ibintu byari biteguwe neza ni ikintu kiba giteguwe nyene rega kiba citeguriwe ni ikintu kiba giteguwe ni ikintu kibera ku rwego rw'igihugu si ikintu ufata minenegwe bisigura baba baciteguriye byagenze neza cyane mujeyo numva nta kintu navuga yuko nabonye ngo yego ariko ibintu byari bimeze neza kubifuza kwitoza canke kuja guparticipa bakaba bakandida buriya barabiki kugira uje muri Miss ubwa mbere baratanga ama critères ubwa mbere baja muri casting hari ivyo batanga babihari bya bindi byuko uburi célibataire udafise umwana ikindi naco ni nuko afite amakritère barayatanga bariko barandika baja muri casting barabishira ko barabigira rero ariko ni ibintu bisanzwe buri muntu wese mugabo ho nimbere yo kuja muri casting baragira des critères hama munagenda muri casting igahera niho baca habaho demi-finale ababa batowe muri casting baragenda baritegurira demi-finale imaze guhaba baraja muri finale ababa batowe muri demi-finale ni experience iryoshe les filles ni ibintu bitesa sérieusement numva umenga no batera intege nimba wumva ubishaka je ndakubwiye nk'ubizi maze guparticiper kenshi mu bintu nk'ibyo je vous encourage genda mu gusozera harabaye challenge mu gusozera mu vya Miss harabaye challenge kuri Miss Burundi bamwe baravuga ati ngo Miss Burundi ntiyimakiya watuma rondera basi agence ziramufasha kwimakiya kije naco uri kuracuma nk'umuntu ya participe ngo Miss Burundi nabo nibaze bareka kuza bakavye ngo yatonze ngo ku gitoro Jesus Christ none ndakubaza ikibazo kimwe je hari ikintu kiba kintangaza cyane none kuja kugenda ku gitoro ikibazo kiri hehe ikibazo kiri hehe ngo bavuga ati bajya abantu baba babiteguye ni baba bakwiye kumwirukira mu bitoro like none se nabo ntibashobora kubura akanya canke bigashobora kugira iki nk'akagorane kabo kuma n'ubuzima biba ibintu bishika umuntu atavyiteguriye atavyiteze haba hari impamvu ariko nimba yaragiye gutonda ku gitoro nibisigura yuko umva Miss ni isi ni mu mutima Miss ni mu mutwe bisigura ivyo byo kwisiga nta kamaro no umva userukira abandi utegerezwa kuba elegant utegerezwa yes bisigura ko kwisiga byari bikenewe ariko nimba ujya munsi tisize none bisigura yuko yagize nabi wasiga ngo araja mu evenement ngo atisize ngo abandi ngo mugiye niba mureke nibaturekere Miss wacu sha umva level kintu cyo mbere cyo bamenya n'umukobwa mwiza aratesa rero muri ico gihe nibaze yuko bareka kuza baramutera amajambo njye n'abantu batabura ivyo bavuga mbe wowe ndakubaza wowe nibishaka gushika ugasohoka none ni Miss yose rero cyaba usohotse nabugiye nahandi c'est-à-dire ko moyo usuguma wisiga urondera iki level afse beauté naturelle itesa none baba bashaka iki ahubwo ikindi kintu novuga bari abafotographe baba bafotora abantu barige bafotora nabi hari gihe barenganye ndakubwije ukuri Jesse ntabwo nawe baragufotoye nabi no moi je m'en fous jafatare nabi
iyo igikuru ko tuzohura ukamenya kuko ndaza amafoto yoyo amafoto ushobora guhindura uno munsi kandi ibihe birahinduka mbona ibihe bihinduka umuntu ushobora gusa nawe uno munsi ejo ugasa neza je numva ntari n'ingorane ibihari ku mafoto ahubwo rero abantu baze barafotora baze baraba ingene baze barafotora umuntu wowe ufashe ifoto mbi ugaca ugenda ukayiposta wowe waguposta wowe wagize ifoto mbi ubaza yuko wojyohego ubusa nabi nyene no ntabasa nabi ariko vraiment misi ni mubi wibaza bajya bamutoye yuko batari babonye ko ari mwiza bimerita hari n'abatanguye kumugeranya na Grampi abantu ntibabivyo bavuga abantu ntibashobora kuvuga ndetse no kuri ngaruko baravuze byinshi none ngo ngaruko ni mubi ngo ntiyari kuba Miss Burundi harakantu rero numva umenga no cangira ko mvuze umviriza none utavuzwe vyomenyekana gute ko hari no cyane utavuze ucumenga nta cyaba igihe rero uvuzwa ahubwo ko Miss yose uzi yuko urenze uburenze uravugwa none ko hari abatavugwa ariko rero mu gihe ubuvuzo je ni uburenze abavugwa rero bareke rero babavuge kuko n'abastar barazwi nyene ikintu kibabaza reka kiza kibabaza ari mu kuko abantu bavuga cyane kubibi batavuga ku vyiza umuntu aba yakoze abantu twabaye gute kandi imigamba bari myinshi ibaze ariko Miss yose bama batora ku kintu Miss yose kibi akantu kabido nimba mugabo mayina yaga twese turiko turondera ubuzima ushobora kugashira ko gasanga nyene biraguhaye nta kundi ariko ukuri kucafuza umuntu wibaze nawe bagucafuza bya bari content nyene baba ariko baramuha blend nyene ikomeye mbona kubwiye umuntu wese afise ukuntu arondera ubuzima ushobora gusanga ari byo bimuha so mugabo baze baraba ningene baburondera ande nabonye ibintu bigoye kabisa reka twigire mu bibazo bimwe bakunze kuvuga ati igituma ndi kukubaza ngira ndakubaze bino bibazo nakuzura mu TikTokeze kandi uri umuntu ukunze kandi watari abantu batabizi yako ndamutse abantu bankurikirana kuri TikTok reka ko mponya kajyongene ndabibabwiye abantu bankurikirana kuri TikTok kabisa abafanzi banje ndabakunda gose ama message yanyu ndayabona mumbwira ukuntu munkunda wow bon ndabibona biranshikira naho ngira ngo umwanya umwe ntishura ama commentaire canka ama message nukuri ndabakunda gose abantu bose munkurikirana ndabakunda cyane yes kabisa ni Ange Burundi nimba uri kwadukana kuri Star TV andika Ange apana Ange ucushira ko Burundi uraza kubona TikTok yiwe bakunze kuvuga ati ngo ikizere ngo nta pièce de rechange kigira yesu kunze kubivuga na wewe nigifise pièce de rechange comment yes umva ndakubarira ikintu kimwe hajya ikintu nagiye kubona Starboy ndakubwire iyo umuntu umaze gutakaza icizere kuri we ego ikindi gihe yoza mugasubira mukaba inshuti kwa kundi vyari bimeze mugasubira mukavugana ariko ntugira ngo bizosaba kumera nka kumwe vyari bimeze ubwa mbere nico gituma bavuga ngo nta pièce de rechange kigira kubera iki kubera yuko hajya icizere n'ikintu gikomeye rero iyo umaze kugitakaza ku muntu canke iyo umaze gutakaza icizere ku muntu biba bigoye cyane kugira ngo usubire ngo kuronka ca cizere yaragufiti naho uronka iyo pièce yindi ntizozikomeye kwa kundi kwimwe yambe ni nk'imodoka imaze guhindurwa amapièce uramaze kubona ziya telefone zacu iyo zipfuye ukagenda ugashirisha gacica banige baguha pièce yakoresha nkaga pièce kamwe none nihandi bakubwira ati n'umuntu azari umwe nta muntu asa n'uwundi na pirate yawe ibaho ntibibaho wamwe nico bituma abantu tuba dukwiye tuba twebwe nyene basha twebwe nyene ibintu byo gushaka kubanaka nivyo biriko birica ugwaruka muri kino gihe ushaka kubanaka ushaka kuba uwundi ukibagira yuko nuba wewe nyene igihe uzoba wewe nyene bizogira kamaro cyane gusumba kuko wowe ari mu gikorwa cyo wari mu muhamagaro wiwe rero muri cyo gihe tikize ntaho pièce de rechange kigira nayo nibikunda umaze utakaza ikizere ku muntu naho muzosubira ngo muvugane ntabwo bizomera nka kumwe byari bimeze ubwa mbere biramaze gushika ukankwa mu buzima ukankwa n'umuntu kanaka yes why not akose ugirumbwira gute yuko ushobora hari kwankwa muga ntubimenye hari ne kwanka ukabimenya ukavuga ati umuntu vraiment abatwanka barahari ariyo mpamvu nshaka kubaza bino bibazo umenya yuko umuntu akwanka gute bigaragara gute wewe ubimenya gute iyo umuntu akwanka umuntu akwanka hari n'abantu bakwanka bakabikwereka hari n'abandi bakwanka ntibabikwereka rero wa muntu akwanka akabikwereka ni wa wundi aho uciye yumva umenga yo haturira
kabisa ni wa wundi aho uciye umenga ebana umenga uri ntuzeya umenga ba video toilette abayumva umengo ha abayumva unuka rero abo ni babandi babikwereka ari nabandi bakwanga ni babikwereka injyajya zibaho stable y'injyajya zibaho ni babandi bagutwengera badatwenze ni babandi bazogutwengera babandi muzosangira ariko ni babandi birirwa baturoga babandi birirwa baduha amasumu ariko umenye ko turabazi umviriza stable ndakubwira turabamenya ariko tubana nabo tubazi kubera twebwe tutari bijuju nkabo ntabwo tubibereka ko tubizi rega ariko turabazi bijuju bacabigaragaza ni babigaragaza ariko oya nabyo bagaragaza mu bisanzwe umaze kuba wanka umuntu ukabigaragaza none se nubundi tuba dufiki wanka umuntu kubigaragaza oya bimubwiye ati wowe warankoreye ikosa gena umubwira umuntu ati wowe warangiriye nabi vraiment tuti yanje ati jewe nunkuri sindakuryohererewe kubera akakantu ahubwo nakubwira uzobihindura akubwiye bizogufasha akubwiye bizogira ico kumariye wihanure nimba ariko sura umuntu ufite umutima uri hanura none nimba gushavuriye agirigora kuroga ntiyaja kubwira ati yamara iki kintu warangiriye nabi nitwarukunye none tuzobimenya gute turabamaraka canke tuzokoroka ngo tubimenye nibatubwire twabakoreye amakosa hama tubasaba imbabazi hariko ibintu byo kuza birirwa batugirira nabi tutabizi kandi igihe Imana yakurema nta mitahe yiwe yagiye yagiva he barayifise mbe wewe bazayuka Imana umutahe bamubwire Imana umutahe wayo baraho Imana yubaho mbe baze ko nk'umuntu wewe umutahe Imana yashize mu muntu baze ko bawukura hehe kugira ngo biragoye wokora nyine Imana yubaho rero nibaze bareka kuza batuhora ubusa na wangiriye nakugiriye nabi ndi umuntu ndakosha ntumbwira ataka kantu kambabaje ntabibonye ukacuza ngaho ukangirira nabi sha uri kumora ubusa uri umugizi wa nabi kubingiye n'ukuri nzokwihanura mu buzima wandaye kubigeme niwe mukunze kuvuga ati ngo umuntu atarakunezereza muri fiançailles ukunezera gute wakuze mvuga ibi ngo arukuntu ngo vayo veyo nje he veyo basohoke oya umuntu ashobora kutakunezera muri fiancé ariko nimwabana kazakunezera ubiza je ndavyemeza neza yuko ntabwo ari itegeko yuko umuntu kukunezeza ni gute abakobwa kukunezeza ni hamwe bawumva uvuga ngo nimbarakantu kinkeneye ntagafise kamereze nimba ari ngize ikibazo nk'ikinyi ukabuhari ugishoboye igikore ibaze rero gacura na wa muntu naho uzogira ikibazo nyabaki nari ngaho ntabwo ahari ni wa muntu ariko yirirwa kubwira inshuro zingaha gukunda none se gashaho uko rukundo rutari mu bikorwa je nzogwemera uvuga ati ukeneye ibikorwa bigwire ibikorwa nibigwira batubagabanya amajambo usanga baba bari mu munezero nyene bataba bazi ivyo bari umunezero utagaragarira none umunezero mu rukundo urabaho niyo unezere uratwenga tukabibona ibonekera ku munwa hamugacuza umwangu nezerewe kare exagere kera bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bakunda amafaranga ngo ariko ngo n'umunsi ngo abahungu ngo bayakunda ngo kuruta abakobwa mbena kavuze gute navuze ngo kuri TikTok abokara bakariko navuze ngo mviza ndababwire ngo ico cyuko abakobwa bakunda amafaranga turamaze kumenya yuko mukizi ubu rero bongere ko yuko atari abakobwa bose wokangisha amafaranga birahari ivyo nivyo hariho n'abayafise bayakangisha abahungu yes none ukubera iki nico gituma rero ivyo vyuko ngo abahungu kandi ivyo bintu abahungu baramaze kuvyishiramo abakobwa ngo bakunda inoti abahungu baramaze kwishiramo yuko abakobwa bose ni noti n'amafaranga ari abakobwa umviriza inshuti yanje ari abakobwa bazi kurondera hari abakobwa bibabariye banzitunga babiswe ivyinomera barahari n'abakobwa rero baramisozi kwa mabaza yuko ari abakobwa bose munzokangisha inoti nako nubundi ngenda bisubiyemo nako kuko atari abakobwa bose wokangisha amafaranga mugashire mu mutwe urifona ko nyene yuko kajama bose abakobwa bose mwakangisha ahubwo mwari haye ariko mwihaye kwe ariko rabuzi numva no kubaza kino kibazo ubuzima bwiwawe usanzwe ubayemo bumaze kukwigisha iki nimba hari cyo bumaze kukwigisha ico butarakwigisha wifuza ko bukwigisha vuba n'icana ako sobaza ngo turaheza no kwiga turacari ku ishuri bavuga ngo amashure ntahera yo mwisi
nibishoboka cyane amashuri y'ubuzima ntahera n'amashuri y'ubuzima ntahera tuguma twiruka ariko ari ivyigwa wifuza kwiga gushika kuri no munsi tarakwigisha ukibana n'abantu wifuza ko wiga ukibana n'abantu ukibana n'abantu ukiri ku isi ukomeza kwigisha umuntu yiga byo ni byinshi ariko sha amashuri ntahera nayo ubuzima ntahera n'ubu buracanyigisha umugani wa ntuze wa DJ Brian mbani ni Brian DJ Brian ujya mukobwa renda mukunda uya mumere ndamwikundira kweli yavuze ngo ubuzima ngo sinzi wamubaje ngo ubuzima ngo bumaze kukwigisha yavuga ngo ubuzima ngo n'ubu buracanyigisha ngo bunyigishe ngo ubuzima ngo bugirike ngo ko n'ubu ngo bukinyigisha n'ubu buracatwigisha amasomo y'ubuzima yo turacayaronka ari menshi uno munsi udahuye niki uvyuka mu gatondo ugahura na Asumani akakubera injyajya wavyuka mu gatondo kandi ku mugoroba bwira ugahura na Pierre akakubera sununu mimari sununu ntumbaze wavyuka mu gatondo ubuzima nabwo nyana burya hajya abantu tuzoshika mwisho hajya wurindiye iki nk'ikintu wifuza ko ubuzima bukwigisha utariga Ivyo ntabwo vyirinda kuvyitega kuko amasomo ubuzima ariko hari ivyo ba wifuza ukavuga amasomo ubuzima bugutegurira ntuyamenya ni nka kujya umwigisha utamenya ati ndi mu wa gatandatu atari ikuru umenya amakuru gusa umenya ati nshobora gutsitara ariko ntumenya ngo uzotsitarira hehe rero kubw'ivyo isomo ubuzima buracanyigisha kandi ugenda umeze uko wovuga ati genda shize y'umutwe wamugavye misi yose wamuze ati no ivyigwa byose byiza mpambana navyo ntabyo kuvuga ngo wampaye ngo section ntashaka ubu buzima shaho stable y'ubuzima haje ubuzima kwe isi jema nibaza burya iyo hageze kuvuga ku kintu cy'ubuzima ni somo amasomo ubuzima butange iyo hageze kuri kuvuga kuri byo n'umuntu uraziba ko nyene ubu ushobora kwivugira ukabusanga wavuze nabi muri ico gihe urahora ubuzima bukareka bukakwigisha ariko misosi ukamuzi yuko ati no musi ntiza ejo nzokwiga nibwo rero avuga ati ibihe namaninga cyane ku kintu cibihe avuga ngo ibihe bindi ako turamaze kukamenyera hajya ibihe nibihe ibihe byiza bibaho nabibi ibihe bibi bibaho by'umubabaro by'umunezero by'agahinda ariko rero ikintu abantu twibagira yuko ibihe bibi bije usanga twibagiye ko twigeze kuba mu bihe byiza ivyo bihe bibi navyo nyene umenye yuko bifate nka byiza nimba ibihe bibi bije menya yuko hariho n'ibihe byiza vyigeze kuza muri ico gihe rero reka kugenda uvuga ngo ibihe ngo vyamereye nabi ahubwo higire kugira ngo nejo muri vya bihe vyiza nivyongera kugaruka uzomenya yuko no muri bibi kandi uzomenya ifa kuryoherwa no muri byiza no muri bibi ni na vya bindi vyama bibu ugasanga umuntu aramukoreye ibyiza byinshi ugasanga umukoreye ikintu kibi kigatuma vya byiza abantu nabo twarabaye nabi ajya abantu nitwibuka umuntu shanukuri sorry umuntu urashobora kumukorera ibyiza wa muntu ajya ivyo uriye wa muntu wisonzesha wa muntu kugira ngo urabe yuko yomererwa neza ariko akantu kamwe kakazomwibagiza ibintu byose wamukoreye vyiza ibaze vraiment ariko iyo mitima abantu tuyikura he ibuka yuko umuntu yagukoreye iciza byibura iciza umuntu yagukoreye ucibuke kuko hajyanye ibintu byiza umuntu aba yaragukoreye kubera ikintu kimwe kibi abagukorega si marayika n'abamarayika numva ngo baracumura n'umwana w'umuntu none umumarayika satani ntago yacumuye gushika naho bamuta ku isi ega satani yari umumarayika ya nawe nyene ibyiwe ntiyatanga ivyiwe biratanga ibyiwe nawe nyene mugani wawe araho ngo nibinyegezwa ya nawe nyene barayanje mugare ko ubuza ati jero takubwira ikintu kimwe Imana yaguhaye liberté yaguha igituma Imana ndayikunda urabona ntabwo yakugize umu esclave yaraguhaye ukora icyo ushaka wewe hitamo ushaka urahitamo neza ushaka urahitamo nabi ariko ikintu kinjohera nuko niyo wahisemo nabi Imana iguma ari umuvyeyi iragaruka ikakubwira ati ahantu waciye si heza garuka ingo ariko nuwo muntu ameze uko wonye ahubwo abonye ufase inzira mbi umuntu akubwira ati genda ugweyo Imana ni ya mbere rero muri ico gihe satani wewe
uri umuntu wowe urihitiramwo nimba ivyo vyaho uri kurabikora menya yuko uri kurabikora ariko umenye yuko menya yuko urubanza rurahari tu ari akantu nabonye kavuga gati nguriya muhungu yirirwa arakwiruka ko akuronda kugira muje mu rukundo kamwitimbwa hari umunsi uzamubera imbwakazi ahubwo abakobwa turasara umwanya ubiza rakangira kampanura abakobwa ngo hari umunsi uzamubera imbwakazi ngo hama nayo ngo akwereke ko imbwa idafata ivyari byose yo ishatsi iraruka ubiriza rero ibintu byari muri robisi ajya abakobwa turarusha muri robisi urabona ari ibintu abakobwa duhora twigira umwanya umwe ukajenga ugafata nawe umuhungu reka ndabavugire mugasi ko abandi abavugira tuvugire twega abahungu sha mugabo mvuga ibiri ivyo ni nkuko n'abakobwa ndabavugira je ntaho magarara ndavugisha ukuri umviriza nimbura umukobwa kubera ko uwo muhungu uwo mwana w'abandi mubwiza ukuri umubwira ati yamara rero ntumutuke muvane neza bya bindi bavuga ati kidahura n'imisozi ajye uwo mwana w'abandi ntubona umuhungu nimba Kenya no muzi abahungu n'abantu menga Imana yabaremye ukundi kubura ijya ashobora kuba big manager uramaze gusega uwo wimye birababaje nagasuzugo ibaje rero wa mukobwa mwahuriye ahantu n'umuhungu akagutuma akakubwira ati tinarisha kako tuvugana ugaca umufata nabi ejo nimwasubira guhura wewe udokwifuza yuko wewe umubera imbwakazi ntibigikunda niva gufata ivyibonye hajya nimbwa hari gitajya amavuka baba hari imbwa zitajya amavuka hari zitajya ibiki buri hari imbwa zigivoka ni nyakizungu ibihe bigeze yabi meni ngiki bitazitazoje kaba mbona nibiri uyengera ngo siza rero muri ico gihe ni vya bindi namamvuga namandaye babwiye kuri TikTok naho bahora abantu bamwiba hari bagutuka uri gutanga ubutumwa bwiza Erega hategereza kuba ama commentaire meza n'ama commentaire mabi. Se normale byose biratwigisha. Je mbere ntari n'ikintu kikingi umutima ngo wambwiye nabi, wambwiye neza. Nkunda bambwira neza ariko uzombwirana nabi kugira ngo nzomenye ingene niko so. Urumva abakobwa rero ifoko yuko sabakobwa gusa n'abahungu hari abahungu bagayana. Hari abahungu bagayana ugafata nabi komande zose. Hari ugafata nawe umukobwa ataratagata. Ejo gasanga hari akantu ninzejo name ndiyumvira ko ndavuga ati ibaze nk'umuhungu mugahura aje kubwira ngo ukazomva abwiye umukobwa ngo wapi ngo ntaswanga ngo ntatagaza wowe uwo mukobwa wo mufata izo swaga ukazimuha byo gutwara iki kandi ngo ntavyibushe atavyibushe nta misosi wo muha nafise umubiri utavyibuha se uvyibuha gute ivyo ni ndakubesha wo fata urubaho karutera urushinge rukavyibuha ivyo ni ndakubesha ibiti ko babitena ishinge bikavyibuha bikaba birebere reka tufata urubaho rwarumye reka tufata urubaho rwarumye wo rufata ukarutera urushinge rukavyibuha urubaho sico kimwe n'umuntu ni for example hajya nta mukobwa mubariho nta mukobwa mubabaho nta umuhungu mubabaho ntari n'umuhungu mubabaho babonye ibintu byinshi bigaragara ubuzima buratugira ariko ubuzima bubiyo marayanje mani do amafaranga aya nubona abantu bamwe tuzira ubuza mani do amafaranga ubuzima tanoti niko kubatamana ariko Imana nitanga amafaranga rero muri ico gena ko ndavuga ngo ubwira umuntu nabi uwo mukobwa nimba ubona ataca afise wewe ubwangu ubufise bwo kumwereka ingene ashobora kubiroka bimwereke hama tagati hama mama uwo mukobwa ushaka kaba aramuba cyangwa abakobwa baca bahinduka sometimes abakobwa barahinduka c'est vrai umaze gutagatanya ukibona yuko umaze kubona messages zirenga 10 z'abakudiraga ku munsi usanga yari ibintu bindi ariko umutima byose n'umutima ni ningene ngene utahura ibintu nyene rero ntagira umuntu azoswa kubwira umuntu nabi haba abakobwa haba abahungu umuntu umuhuye ntumugaye kiretse n'abahungu gusa no mu buzima busanzwe umuntu kirazira kugayana yisibitse byinshi ibi bihe bitubikiye ibintu kandi nisi tubikiye byinshi bigiye kumugaragaro niba ibihe bitubikiye byinshi yisi tubikiye byinshi ibyo twakoze byose tunyegeye ku munsi w'umuhero azobitwereka ajya tuwe wakoze oya mugabo iciza c'Imana rero iyo ugiye ugasaba imbabazi n'umuvyeyi vya bibi byose wakora hanagura
birafudika nini bisubira isokre uburizi ko isokre ihari ibanga rirahari ariko ryo rirahanagurika rikaba nkuko ritigeze riba nco nkundira Imana rero muri ico gihe nibaza yuko nako ndavuga ngo ifopa yuko umuntu agaye yundi ubu buzima butubike byinshi iyi si iranyegeza ibintu byinshi ibi bihe ntumenye ingene bihindagurika uri kurafata nabo no munsi aje wo musega nivyo namamvuga uri kurafata nabe aje uzomusega yes uri kurabwira nabe aje uwo murondera ibihe nyene nibihe ikibazo ngira ndakubaze hama tuja kuri ku ma project amwe n'amambona y'amabonus wamukora ndetse n'ivyo wabukora ubungubu kenshi ndakikubaze reka mvuge ko abakobwa bakivuga muga n'abahungu barakivuga kubera uri ngaho uri umukobwa ngira mvuge ko abakobwa bakivuga ugasanga uno musi uravanye n'umuntu mukundana ukagenda urigamba mu bantu ngwe bana ujya mukobwa ngo aragiye ngo ntazokwigera ngo aronka ngo umukobwa Ange ninde yakube ninde yakube muronse ngo ajya ngo azogaruka ukugiye niko nabandi bazoza urumva ariko bafise impamvu babivuze ya umviriza ukuntu biba bimeze ega yo kuroga akagukorera ko kugira ni bama baroganye ni bangahe bama bapfuye umviriza ikintu je namamvuga umuntu nimba muhebanye abantu ntibabura ivyo bapfa umuntu ntushaka kubura ivyo upfa n'uwundi bibaho n'ubuzima nyene niko bimeze ni life rero nibaza yuko niwogenda uravuga ngo naka ngo kube umva ushobora kumuheba ari umugiriye nabi canke nawe agashobora kuguheba ari wakugiriye nabi bibaho hari igihe abantu bakosha ugakosa ntumenye yuko wana wakoze nikosa yes rero ikintu numva novuga nuko apana uganda uravuga ngo uzi urahevye umuntu umuhevye nta kintu yakugize bimwe vyuko abantu bashuha ugahura nunda musumvye mama amafaranga yego bibaho gacumuta nkakanuka ugacugenda wigamba ati jewe ndagiye mvuza kubwira ajyanye bopfu muhebana n'umuntu mugaheza neza pana yuko muheza nabi ukuri kuko rero aragana ugahora kambabaza cyangwa usanga kababaje umwanya umwe urashobora guhebana n'umuntu muhebe yo ubwiza atangura kugira abo baburenze acahura n'umukobwa ari nk'umukobwa uhevye umuhungu atacu umuhoye umutima ugasanga yironkeye umukobwa ari cyo gukunda umukobwa akabanza akamuhata keya umuhungu ngo aratagase impande zose nivyo ningongo uzokwifuza kumubera imbwa akazi bitagikunda ni nko ku bahungu nyene ugasanga umuhungu ariko arahevyaga umukobwa ariko uyu mukobwa abahungu ari ingeso bafise kandi vraiment bakwiye guheba hari ingeso bafise umva ariko bimaze kukuba ko abahungu baba bayikoze wawe none ubibona mu bagenzi bawe canke byarakubaye mu bagenzi bana ndababona mwana nane gashaka guhebwa ntibibaho urashobora guhebwa kandi atacu ubona atacu biramaze kukubako ugahebwa atacuzi guhebwa atacu bakuzize hashobora maze kumeba nari inkenye n'ubu sintunze cyane ariko utwo kujya ndaturonka ntabona none woba wahebwiye kubera ubwo bukene cyane abantu barahora umuntu ushaka ubukene hariho abahungu ushobora guhura nabo ugasanga nyene kubera ntushoboye kwama misi yose ukora ibyo ushobora basi nko kumva urabona bijya byo gusohoka utegeza kuwumva za mpuzu ugasanga ntuzironka misi yose zo kwa mutesa ugasanga impuzu za 500,000 zangaye ugasanga nturi wa muntu cyangwa ntubishoboye rero kubw'ivyo ugasanga araguhevye ati no ntashushe ntatesa ntagiziki ugasanga ni nawo mungu nta ninza kugurira ariko kaza wumva genda avuga ngo nta cumaze nta ntubegwa wazimunguriye ukabona ntabere imbere yo kuza mubanza kuvuga abantu nabi banzubimukorere urabe kadatagaza ni wabona datagaza uzohebe uzovuga ati wapi ari n'umuntu yambwiye ati nubona nuwakundana n'umuntu ugakundana n'uwo muntu ntagira ikintu wimarira mu buzima cyangwa ugereye uzomuhebe vraiment uzomuhebe kweri kuko hajyanye imitwe ikoranye no wabona uzosanga ngo izo ngo atachense agira ngo uzosanga ngo ataco mwimariye mu buzima ni wakundana n'umuntu akubyagira ica kumariye agira ica kugufashije mu mutwe hajya mu mutwe niho hakora cyane mu mutwe niho rega hajya byose niho bihera rero umuntu yoheba uhevye umuntu muvane neza murangize neza ujyanye nabonye ibi bintu bimeze ngo birazunguruka biguma bigira ukugira sikoni yivuye ngamwe cyangwa ndagacanga cyangwa muzuye gukubitira kandi uzorabe kenshi umuntu wagiriye nabi muzohura mu gihe uzoba umukeneye cyane gose kandi uzonagira n'ubwo bwo kumugeraho uzosanga upfuye n'inzara kubera uziko wamwimye
igihe yarashonje bikugira isoni ryo kumusaba utagize imana usanga n'umuntu mwiza agutahure uzokwicwa n'inzara nje umuntu ntumenya aho urira n'uwundi umuntu ntamenya aho urira n'uwundi ibarira n'abantu wirenganire neza wirinda amajambo y'abantu wirinda iki ukora ico gusubu ubona ko gikenewe kibaye ciza ari imbere yawe n'imbere y'Imana ibindi byose umuntu yibane n'abantu neza nabanye ibintu by'isi bihinduka yes kumwe na Ange neza na neza ari project nyinshi wagiye urategura na cyane ko twabonye i project nyinshi mutegura iyo biheze bya Miss Burundi murazibandanya numva shaka kumenya uno munsi ivyo urimo numva shaka kumenya ivyo uri kurakora kuri uno munsi kugira abantu bariko baradukurikirana abantu bakunze kino kiganiro abantu muzinanye bumve na neza Ange kuri uno mwanya ivyarimwo si hakenewe support si hakenewe gushigikirwa gusengerwa byose birashoboka cyane gusengerwa gutera amasengesho umuntu abagukunda kweri ibintu ndimwe no munsi de projet yanje yari gushigikira ugwaruka mu kwiteza imbere kuko ugwaruka niwo mushinga w'iterambere nkuko nabivuze ibintu ndimwe no munsi no gushigikira nyene ugwaruka mu mice itandukanye sanzwe nkora ibintu bijanye n'ibintu byo gukora mu masalo muri salon nyene salon nyene bijana amasaro kwigisha ibintu by'ama makeup ibintu byo gukora ibintu by'ama makeup ni ibintu biriko biratera imbere cyane muri kino gihe muri ico gihe umujana wese ariha abavyifuza kubimenya nukuri karibu cyane ni karibu umva yifuza kubimenya akagira kuko n'umwuga ni bya bindi nabamvuga ati umwuga niwo ni umwuga ufise ntabwo ugwabira nta muntu apfa n'abafise umwuga ntabwo ugwabira rero muri ico gihe uwumva yuko avyifuza no kubimenya arahawe ikaze hama ikindi kintu naco noba ndimwe muri no misi ndiko ndifuza cyane kugira ibintu byo kubandanya vraiment ndumva mfise impano yo gukina ibintu by'amafilme wumva ushaka numva nyene nashaka kubikomeza ndashaka kubikomeza gose uzi iki none kugira ubikomeze ariko nyenyere oya bigoye naguzo aje ntango ya mingo warondeye Fanny Lavine canke Liberty hayo kandi bajya abantu Imana bahumugisha vraiment bariko barakora vraiment bishimishije ndumva nyene ari akantu nanga umuntu kazomva ngo courage yego kubwira umuntu courage si bibi none amuteye intege muki ako kantu abantu bazi bakagabanya rero nduna ibindi bintu ndimwo ni ibintu nyabijanye n'imigambi ya migambi na Sanzo Office ndabandanya ndayikora na cyane cyane mu gwaruka mu gutera imbere biciye mu gukora mu myuga itandukanye nukuri murahawe ikazumva yuko afise ikintu yiyumvamwe kinashoboye yumva yuko akeneye yuko ari ahantu cyo mushikana ariko gusa yumva yabuze aho yogikorera yabuze aho yotangurira uko vyogenda nukuri arahawe ikaze azondondere urambwira ico ari cyo tukakimenya hama ruko umuntu ashobora kugufasha bishobotse tukagikora hama natwe nyene turabandanya dusaba komeze kudufata mu mugongo burya ngo umuntu afagirwa n'uwundi kandi nta wama yikwije nivyo ndimwe ibintu vy'imigambi yo tegeza kuyibandanya sanzo ndi n'umudandaji muraho bikaze abantu mukeneye kwambara neza mu begwe mutese n'ibintu vraiment byose birahari ibintu vy'amavuta ibintu vy'amavuta nimero yawe usanga iri privé ntabwo upfa kuherezwa ari wewe cyangwa hariho nimero y'akazi hariho nimero y'akazi ushobora kuyitanga numéro ni 62 66 20 77 iyo nyashaka kundondera mu bintu bitandukanye vraiment ntimuze mwitinya jewe hari abantu bahora bambwira ngo barantinya ngo kubwira usanga babona kujya kuntu wivugira like nukuri bumva amahoro je nta muntu ngaya nta muntu usuzugwa ni naho nimba narakugaye nimba nakubwiye na muramba baranda umuntu usanga karaciyemwo ariko vraiment ndumva yuko nta muntu nofata nabi ngihari kuko sinzi ngene ubuzima iyo buzoherera kubw'ivyo rero imigambi turacayibandanya imigambi na presence muri Miss Burundi haba kandi n'imigambi yo muri Miss Cibitoke yose nari nashize imbere nukwiteza imbere cyane mu gwaruka ugakora ukiteza imbere ujya ubukene ni bubi gukena birasuzuguritse birababaje vyatari hari ikintu woba wifuza gushikiza abakunzi ba Star TV cyangwa abakunzi ba of course muri kano kanya kumbure sinakubajije vyose hari byo usanga no ntakubajije ariko vyari bikenewe ukabibashikiriza muri no mwana ikintu numva no babwira coco ni vya bindi namanda babwira cyambere co ni nk'impanuro no banza gutanga babwira ati ubana n'abantu neza uce bugufi hama ikindi naco ukunda Imana
ubuzima tamana nta uburi kurashika hama wibanire n'abantu neza ikindi kintu noshikiriza abakunzi ba Star TV icambere cyo mbega umuntu wese azika dukurikirane nabanza gire subscribe abanza gire bishika ikiganiro kigeze ikintu nabwira nuko n'abariko baradukurikirana bose abakunzi banje nanje ndabakunda ikindi kintu ndahari ku bwanyu umuntu wese yumva yoba yifuza kumvugisha shobora kuguha meme des idées zimwe ivyumviro bimwe burya nta woshobora gufasha umuntu kwandika projet ego nta kibazo n'ukuri cyane ni navyo ndanabikunda gose nta kibazo wumva y'umujone cyane ko hari ama projet tuko turapresenta muri page ushobora guca kuri Ange agapresenta pana kuri niveau cyane mugabo oya muri page mu bisanzwe utwara projet iri yanditse nyene iboneka igaragara nyene abajone nibahaguruke bagende bapresenta ama projet yabo vraiment kuko page nakaryo nibazo ko nta muntu akwiye gugusha nta muntu wabonye ariko arakora isukari mu mihwi hariho n'abandi bajone ujya mutipe yize kwishuri sana cyembuga ati kwishura hano nizarakaze hariho n'abandi tutazi hariho n'abandi bafise ubwoba bwo guhaguruka ngo bagende bapresenta imigambi yabo page yatanze akaryo keza kugwaruka haguruka ntutinye nivyo bintu namambwira abantu batinya kunanirwa unaniwe si ibi bintu upfuye haguruka kandi utananirwa n'Imana gusa rero muri ico gihe nimba ufise umugambi wawe Burundi bwacu Imana ibuhezagire baratanze n'akaryo keza muri page genda presenta umugambi wawe ntuzaho bizoherera ushobora gukundwa cyangwa bakawufasha abantu bafasha abandi ni benshi hanyuma jewe nimbaraga akantu agaproje ubukeneye cyangwa utundi tuntu umuntu dushobora gufashanya jewe ndi umuntu yikundira kurondera jewe mini ko mpambanaji kabisa jewe navuze ati nzopfa narondera kandi jewe burya nzotunga ndabwenga no munsi Imana ivyumva je gihe kimwe uzotunga none kigana ngo nabikoze no munsi hari zokuzana ufise ibintu ndavyerekana terega bya bintu yavuga byarabaye werindira Imana nta nzigo Imana sasumani mugani uraho jewe nzobwira byose ni kwizera kandi byose ni Ange reka ndagushimire cyane ku mwanya washiye kuduhereza arabaza ko twayaze byinshi bitandukanye kandi hari impanuro twagiye turaganira ikiganiro twakikoze nk'abantu tuko turaganira icyo twavuze muraza kucihangana nimba ari ciza nimba ari kibi nibaza ko atanabi twari turimwo uko bikoze gusa twari turyowe twari tumeze neza cyane ndagushimire cyane n'ubundi munsi ninagukenera karibu cyane basha nukuri je ndahari ntangorane nimwe ari kugira ico mvuze ndashikiriza nukuri ntangorane bya nababwiye insubiremo nasubiye inyuma abantu bifuza aba les jeunes filles bafise impano canke bumva yuko ari imigambi bafise ishobora gushika imbere ishobora kugica imari abandi genda ugikore ntuzaho Imana izishikana umuntu kandi ico nyene uri gutangura gato karakura niko kanungu niko mvuga cyane gato karakura ico gitoyi nyene ufise kizogirira abandi akamaro kandi ico gitoyi nyene ufise kizogushikana kure igihe ni gutanu kuryama haguruka ukora ugende werekane ukore ikindi naco numva novuga no gutera intege ugwaruka cyane et surtout les jeunes femmes haguruka murondera amafaranga agasuzuguro ni kabi les filles agasuzuguro ni kabi amafaranga ubukere ni bubi abahungu birwa badusuzugura kubera misi yose ubonye ubuzi utwo tuvuta two kwisiga agufata nabi gendo yaronderesha ariko nawe hari ibintu bakunze kuvuga ati no ufise umusheri hari ibintu utomusaba hari utuntu duto c'est vrai mugaru cega ntaca baso wawe canke nyoko ugasanga amayinite canke ya bibola ukwezi kurangiye ariko bashika umuntu akabura mugihe mugabo ntumuntu wamubura misi yose nawe haguruka ugenda urondera nivyo bisigura ko misi yose nawe aca uri gumusaba kandi atarahaba wari utunzwe n'abavyeyi deja haro nabandi ari imfuvyi ntuvyibagira rero muri ico gihe nibaza yuko nta muntu numwe nzifuvyi nyene urabitahura ati nkunzi ifuvyi nyene ntegezwa ko nta muntu numwe urahesta boy nta muntu numwe ndafise ico ashoboye kandi Imana yatanze impano zitandukanye ikibi nuko tutazimenya nukutazimenya ngo ugakoresha ukamabona yuko misi yose yanaka niyo nziza ukanga gukoresha gwawe koresha ko nyene gato ishantu zaho kazogushikana abo bose batangure kuri bibito nivyo rero nje ndabashimiye vraiment kandi ndaryohewe cyane abakunzi banje kuri TikTok mukomeza munkurikirana ni kwa kundi nyene morale yes thank you so much akunzi ba Star TV Imana ibahezagire cyane mwese mwabanye natwe numwanya muremure ariko ni kiganiro kiryoshe kimeze fresh my name is Star the Sheep I like to support everybody in our country dushigikire abarundi bacu na cyane mu bajene abajene nibwo Burundi bwejo nanye nicubahiro yama yabivuze Imana ibahezagire thank you so much